kuva itariki 27 z'ukwezi kwa nzero mwaka wa 2013 mu gihe cyo mu gatondo turiko turegera nk'isaha imwe ishirahamwe rikome ryarabonye ibibazo byariko biraba rija ku radio ya hafi yaribonye hafi ariyo radio bonesha mbere n'ukuri twagira dufatira kandi kaya tubashimire uko bonesha uyo mwanya nyene yacihagarika ibiganiro byose riko irakora hanyuma dutangura gutera kamo abarundi bose kwibara riguye baradukundira rero umumenyesha makuru yari kuri antenne uyo mwanya nyene yaciye afasha hanyuma mbere n'ayandi maradiyo nayo yarakurikira isanganiro n'abandi baratera kamo turatelefona abakuru batari bake mw'uyo mwanya mugabo nukuri twatoye bake ntababesha mw'ico gihe kugeza yaho n'ibikizimyamwoto twagiye kuraza dusango cagiye kwivomerera amagazo y'abakuru. Ivyo rero byaratubabaje kuko isoko yahiye turorera hamwe bavuga ngo umupfuma apfanywe n'umuntu bimwe bita kwishishitira turishishitira turabura ayo dushira nayo tumira isoko irashira tokombera twese tubona. Ivyo bintu rero twebwe twabonye mw'ishiramwe rikome kumengo vy'ukuri nta cyo byadusigiye kuko mwese murabizi amasoko atari make yarahiye ari ngahe Bujumbura mwibuke isoko yo ngaha kwijabe rya bita marché de Jabe mwibuke n'ayandi masoko atari make yahiye vy'ukuri nta kintu kigaragara twovuga ati kiragaragara kiraboneka neza cakozwe kugira ngo ivyo bintu tubikuremwe icigwa. Reka rero tugaruke kwa hahoze isoko nkuru ya Bujumbura mwibuke yuko imaze gusha havuzwe ibintu byinshi mugabo twebwe twari twiteze yuko bwa mbere habanza kuba amatohoza tukamenya abantu baturiye irya soko. Si nivyo vyonyene twavuga turi n'ayandi masoko yose yaturiwe canke yahiye kuko byari bigoye kumva kungena amasoko arenga 35 ashobora gusha nigere haboneka abantu bakoze ivyo bintu cyane ngene byakozwe ngo abarundi baronka umuco kuko ikintu tuba dukeneye irashobora kuba ari umuriro wavuye indani byo nibisanzwe nuko tugakenera kuronka umuco n'abahinga bigenga ubutungane bugakora tukabona ko by'ukuri ibintu byagenze neza. Ivyo oyi kibe kugeza kuno munsi ntiturigira tubibona ngo tubone ngene byagenze aho tujatse kumvuga amasoko muri rusange. Naho nico kintu cyambere tuvuga ko atakirwa twakuye muhigira kabiri nuko tubona yuko turavye abantu bahakorera murabona neza ko iyi sano hahoze isoko turavye hari biharuro economiste yitwa bihute donation mwese muzi abamaze igihe bakurikirana ivy'igihugu niwe yavuze yuko ubutunzi bwahiriye mwahahoze isoko ya Bujumbura bwangana n'ibice 20% bw'ubutunzi bw'igihugu cyose ico bitaro PIB di Burundi. Ivyo rero murumva ko amafaranga ari menshi cyane no kuvuga ko igihugu cyarahahombeye ibintu byinshi cyane aho tutavuze yandi masoko. Nico gituma tuvuga tuti uravye ibice hafi 20% by'ubutunzi bw'igihugu cyose ro PIB di Burundi ukaraba badandaza barenga 5,000 bahakorera abona bari bazwi donc 5000 commerçants ukaraba ku isoko yari isoko yo mu karere le marché régional kuko abanyarwanda abatanzania abakongomani nabo mu gihugu hagati bose basumira mw'isoko mwahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Kumva rero kubona atakirwa twakuyemwo tukamara imyaka 12 kuko uno munsi dukuje imyaka 12 isoko itarakubugwa atakibona kimwe turaronka kugeza nuno munsi murumva neza yuko mu vy'ukuri natwebwe abarundi n'abadutwara umengo ntituzi ikintu kikwiye kuba prioritaire kuko buryo umuntu wese atera imbere
agira ikintu bita la projection, no kuvuga kuraba imbere ukaraba ico shira imbere kugira ngo ushobore gutera imbere. Ivyo rero twebwe mwishirahamwe Oricom twifuje kuvyibutsa mwa kino gihe turiko turibuka imyaka 12 irangiye isoko nkuru ya Bujumbura ihiye. Ikindi twagomba gushikiriza nivyo tubona bikwiye gukorwa mu maguru mashasha. Ivyo byose meje gushikiriza biba bijya byo gukinga, dusaba ko leta mu vy'ukuri batubwire ivyo bariko barakora, kuko ibi ni neza ya twese. Batubwire ibintu bariko barakora kugira ngo ibintu amasoko n'ubutunzi bw'igihugu bikingirwe. Kigira kabiri nuko twifuza yuko abadandaza bose bakora mu masoko, haba ngaho i Bujumbura cyangwa mu gihugu hagati, bose leta mwarumvise yuko muri budget revize mu mafaranga w'amafaranga turimo, yuko bavuze yuko abarundi bose bategetse yuko bogira ico twita carte d'assurance maladie. Mbega none kubera ikibi by'amasoko nahone leta itofata ingingo yuko abantu bose bokingirwa bakajamwa amashirahamwe y'ubwishingizi kugira ngo ibintu by'abantu bikingirwe, kuko nababwiye mwa kino gihugu ntitugira umuco wo gukinga tubicishije mu assurance. Ikindi twagomba kuvuga kigira gatatu, hejuru y'ugushiraho ibi twavuze byo gusiga inzira ama secteur n'ibindi, twebwe tuvuga tuti leta nikore ibishoboka byose, ishireho umugwi wigenga, umugwi w'ubuhinga wo kwiga neza ibintu bijanye no gukingira amasoko muri rusangi, kuko hanyuma bace babishira mu ngiro, kuko ivyo bidakozwe twe tubona ko umengo bimwe twariko turavuga nta kibanza bihabwa. Ikigira kane tubona gikwiye nuko leta yoshiraho umugwi kandi wigenga woshobora gufasha mu kuraba imvo zatumye aya masoko agumasha, kuko kugeza kwino sana urababwiye yuko tutaramenya icyatumye amasoko asha, kuko nejo ivyo byosubira igihe abarundi bataramenya abantu bakora bino bintu. Rero durasavye leta ishireho umugwi utanga umuco werekane ibibazo byose byagiye biraba. Icya gatanu twifuza kuvuga, murabizi neza irishirahamwe ryitwa Ubaka Nation Group rigira gatatu canke kane mubaje kugira ibi byo kubaka. Hatanguye Sino Africa, iryo shirahamwe ryitwa Sino Africa murabizi nako ryari ry'umurundi w'umuambasaderi, yari ambasaderi mu Bushinwa, aje bicisha ku mudamu wiwe abariwe bahereza iryo soko. Mugabo twarabidenosho turavuga yuko ivyo bintu mu byo kuri bitari byo. Haraza ishirahamwe rigira kabiri ry'amabanki, mwarabonye yuko nabone byabataye kuwa amazi. Ubu haje abagira gatatu, nabo bariko baregeranya amafaranga kugira ngo bazogende kubaka. Twebwe rero ikintu dusaba ubu nuko mu vy'ukuri biciye muri leta, ntidukeneye ko Fabrice ari azaratubwira ibiriko birakogwa urya n'umudandaza. Twebwe dukeneye ko leta itubwira ibiriko birakogwa n'ingene biriko birakogwa, no kungene mu vy'ukuri ivyo bintu biriko birakogwa ubu bitandukanye na Sino Africa, bitandukanye na bijya vy'amabanki. Turonka umuco, abarundi bamenye neza yuko atari ibintu biriko birakogwa bitandukanye n'ivyo vya mbere. Mugabe ikindi naco twagomba tuvuge ngaha nuko dusaba yuko abadandaza bashike 5,000 baburiye ibintu mwaho zinkuru ya Bujumbura nabo bogira uruhara. Aha rero twebwe cha dusaba yuko
komite ibajejwe ijejwe abahoze badandariza mu isoko ya Bujumbura, nkuru ya Bujumbura, boza muri orikome ku masaha y'akazi kugira ngo dufashanye nabo mu kugira icyo twokwita plaidoyer kugira ngo nabo bagire uruhara bakurikirane haba mu gushiramo imitahe mu rya soko no kuraba ko biriko birakogwa neza, hanyuma kandi no kuzoronka amashop nk'abadandaza, kuko ndababwiza ukuri abantu bakorera aho zo ya Bujumbura murabizi neza ko benshi baragwaye mu mutwe, abandi baraduga ruguru kurima, abo nabari bafise amatongo kubera ibibazo bagize, mugabo nihigeze haba n'umunota n'umwe ikintu bita suivi psychologique canke intégration kiretse ibi byakozwe byo kwisoko by'isoko ya Kotemu, nayo ni mwabonye ingene byagumye bigenda, muragenda murabijya soko ya aho isoko ya ari isoko ya Kotemu usanga bagize mu mbabare nkoresha ijambo riremereye bagize isoko imeze nk'idundu ry'inkoko, abaze dundu ry'inkoko, kuko usanga umuntu muremure agiye ariyo usanga umutwe ushaka gukora ku mabati, abantu mengo bari mu gasho, iyo bashushe ubugesera buraduka. Nico gituma eporta mwibuke ko hagiye miliyari 2 n'igice zubatse hajya ahantu, rero tukaja tuvuga tuti birakwiye by'ukuri yuko abadandaza baburiye ibintu aha hahoze isoko nkuru ya Bujumbura bogira uruhara rudasanzwe muri ibintu biriko birakogwa, kandi bazkwira ngo baze bararaba ko ibintu biriko birakogwa biciye mu muco. Nico gituma rero tubateye akamo baze muri orikome komite yabi barongoye, tuvugane twumvikane ukungene twogira suivi kugira ngo bagiremo umutahe ubwa mbere mwi bintu bigomba gukogwa, kandi bakurikira gukogwa neza. Ikigira gatatu bazoronkemwo ibibanza nk'abambere, kuko nibaza yuko byoba ari kimwe mu kubahoza. Bagomba dutera kamo, murabona turi mu kintu igihugu cazanye citwa imbonakazoza bita iterambere. Ibi bintu by'iterambere mu bisanzwe ntibishoboka na gatoya tudashize imbere ibyo twokwita le secteur porteur de croissance, tudashize imbere ibintu byangombwa mu bintu bijanye no guteza imbere ubutunzi. Mu bintu rero byangombwa bijanye no guteza imbere ubutunzi hariho ubwa mbere umwimbu, kwimbura umwimbu mu gihugu hagati, hakaba kuzana l'importation, donc ibintu dukura mu makungu. Ivyo navyo birafise ukungene bitegeza guca bidandazwa, aho bidandarizwa haba ahantu hazwi. Iburaya no mu bindi bihugu vya Afrika bikomeye, ka dufata ibihugu vya Afrika, hari ibintu bita alimentation. Muravyumva ibintu bita alimentation biri mu mazu manini yitwa mamor, usanga mu vy'ukuri ibintu byose birangurwa mu makungu nibikorerwa mu gihugu bidandarizwa aho hantu, kandi birorohera na leta gukurikizana ibintu bita amanorme yavyo. Ariko uno munsi wobabaza uti nimutubwire, kanyuma kandi kenshi baragira n'ivyo bita categorisation, no kuvuga ibidandazo bikeneye bihambaye ubitora, ibindi bitora. Mugabo uno munsi wobabaza uti mbega ibidandazo kana kabu tubitora ngaha ni hehe, haraho mubona nimona ko ibintu by'akajagari. Umuntu avuye mu mahanga avuze ati ugendeye kukiya ubuntu gikora hehe, cyane cyane ibintu babikwije de norme. Ivyo bintu namushobora kubikura, usanga abantu kuviso nkuru ya Bujumbura ihiye baciye bigirira amagaleri, nayo magareri ugiye kuraba neza usanga ibindi ko ndavuga by'amanorme usanga bidakwiye, kandi umuntu nta n'ubikontorora. Ivyo bintu ni danger. Ntushobora guteza imbere igihugu, ntushobora kwiyumvira vision imbono utabanje gufata ivyo bintu twokwita ko ari byangombwa bitangura. Alimentation yose ahari, mwarumvise umuriro uheruka gutera ngaha kwa ntuze ahabita ngo nyamba ari kwa radake sinzi, buryo ugiye kuraba hajya hano kwa radake ukaraba ibintu bihari, ukaraba n'ingene baduga muri ntuze. Mu vy'ukuri hariho amanorme yarabwe, kuko mu bisanzwe mu gihugu kirazira ko hari umuntu yiyadukisha ngo agire ikintu batabanje kuraba ivyo bita norme de protection
haba bari ndani haba ibintu biri ndani kuko n'ubundi abisubiyemo bijya bintu naho biba vyitwa ko ari ivy'umuntu giti ciwe bijya n'ibintu vy'igihugu kuko iyo ibintu vyononekaye mu gihugu mbega ahubwo si honyine ngo hariho nandi hahiye kwa radaka umenga ibintu vy'amamoto sindavyibuka neza ivyo bintu rero leta igomba gufata demezire zikwiye kugira ngo iyi mbona kazoza turiko turajamwo mu vy'ukuri tushobore kuyijamwo twumva ko turiko turaja mugabo tugitatona tutabona ibintu turimwo bizotugora ko dushobora gushika kure mu bintu by'ubutunzi ivyo rero navyo ngira bishoboke n'ubundi abisubiyemwo abantu bo muri leta hari ibintu bagomba gukora nuko bagira focus baraba gusa ibijanye no gutunganya ibintu vy'igihugu ndabivuga kenshi bakangwanya mugabo jewe reka ndabivuga nigendera yemwe tukibona mu gihugu abantu bari muri leta badandaza ntabanye bazoronka na gatoya wo kwiyumvira ibintu vy'igihugu muzogende murabe narabivuze kuri Havyarimana abasoda bose bari barabadandaza abapolisi bose barabadandaza muri leta barabadandaza aha kwa Mobutu nabone vyaruko igihe ca Mobutu baradandaza bakagira ibintu bakuye mu minwe abantu bose barorera n'ubu rero tuba turasavye mu vy'ukuri abantu bari muri leta nibagerageze bumve ko ivyo two turavuga twebwe atari neza yacu ni neza y'abarundi bose tushira imbere vy'ukuri ibintu biza imbere bafume babahemba amamiliyoni sinzi ingena ngana mugabo ibintu vyo kudandaza ibintu vyo kuko ntuweza ngo ugere umwanya wo kwiyumvira ivy'igihugu ntibikunda nico gituma ubona nibi bintu tuguma tuvuga ubona ko twese tubona ko ari neza y'igihugu mugabo bibura umuntu numwe bishira mu ngiro kubera usanga abantu benshi bibereye muri affaire umuntu muri leta rero ntaja muri affaire n'ubundi abisubiyemo aja muri affaire iraba inyungu ya bose aja muri affaire iraba ineza ya benshi atari ukuntu kuri ntibeza ngo bikunde mu guheraheza jewe nagira ndababwire yuko turavye ibintu biriko biraba tukabona ingene ibintu bimwe bikorwa twe twibaza yuko leta y'u Burundi igomba kumenya kugira tuzoshikira imbono kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye mu 2060 imyaka 15 n'imyaka n'ubusa gerageza murabe 2010 abari bahari umengo ni hirya yejo hahise ariko mu mwaka 2040 nahone ni nkejo nico gituma twebwe dusaba maguru mashasha yuko leta yokora ibishoboka vyose kugira ngo mu vy'ukuri imenye ikizigomba kuza imbere y'ikindi mu bintu byo gutegekanya ibitwa planification no gukora imigambi abahinga barerekana ingene bigenda ugomba gushira imbere ku rutonde ibintu bitatu ibintu bihambaye kandi vyihuta ivyo nivyo vya mbere ubanza gukora ukamenya uti mu vy'ukuri je muri planagize iki kirahambaye kandi kirihuta uwo n'umugwi wa mbere ugacugira umugwi wa kabiri uti kirahambaye mugabo nticihuta ikigira gatatu ukamenya uti kiya ntigihambaye kandi nticihuta ukabigira gutyo ivyo rero bisaba ko wicara ukarezona ukiyumvira kandi le facteur temps ikintu bita umwanya ni ikintu gikomeye cyane mu bintu tuvuze ko turavuga urumva niyo mbona twa turavuga iri ku myaka 15 n'imyaka 45 ivyo bintu rero kugira ngo bishoboke mu Kirundi hari umugani baca ngo burya ngo uza gutamba neza ngumubona gikenyera sinzi ko uyo mugani muzi neza ngo uza gutamba neza umubona gikenyera murabona nk'iyi mbono kazoza nukuri niho tukitangura hari ivyo no kwita prera ko turavuga tutaramenya nkuno munsi naho tworonka ivyo tudandaza tutagira aho tubishorera nariko ndavuga yuko haraho abagura n'abagurisha bahurira mu bintu by'urudandazwa bahurira mu bintu bita amamore niho bahurira none mu Burundi muravye amamore muravye amasuperimarshe dufise nayahe n'amagariro yufa bashutwe mugende mugira amagenzura murabe ntataniye n'amasoko usanga ya manorme ataye hari hanyuma bagura baravye ko ivyo bintu by'ibintu ko manorme asonewe mugende mu Buganda mugende muri Kenya mugende mu Rwanda mugende nga muri Tanzania usanga amamore hari kandi amanorme yose abari respect mugabo twebwe usanga ivyo bintu atabihari nico gituma cyane cyane nagira nsabe ubushikanganje bw'ubudandaje n'amahinguriro buje imbere
buja imbere y'izindi nzego ivyo bintu byose basaba bibeho kuko mbona umengo mu vy'ukuri barasinziriye mu mbabare ndavyubucyo oya kuko tumaze iminsi tuko turavuga nk'ubu je narabonye ejo inama iri kwiragurwa iyo nama mbonegirishwa nabo mu bushiranje bw'intwaro hagati mu gihugu muga sinigeze mbona nta namwe nigeze mbona birabe by'ubudandaje mwe birabe by'ubudandaje narumvise mu bushiranje bw'intwaro hagati bariko barabivuga ahandi biraba ivyo gutwara abantu n'ibintu mbona nabo muri bushiranje bw'intwaro hagati mu gihugu bariko barabikora muga sinigeze mbona sinzi ko ari je naravye nabi muga ntabwo nigeze mbona umuyobozi mukuru w'ubudandaje cyangwa abajejwe no transport kuko murazi bagire ngo hari ikintu bita direction générale de transport ivyo rero nivyo bibazo usanga biriho twipfuza yuko mu vy'ukuri umuntu wese cyajejwe gikore hanyuma kujya babivuze mwibuke ko mukuru w'igihugu yavuze yuko atanze iminsi ijana twe turiko turafasha kugira ngo twerekane hanyuma tubone responsabilité zumwe n'uwundi nibi vy'amasoko rero burya nico kimwe nuko umuntu wese agomba gukora akazi kiwe uvuze ingoma avuze ingoma uvuze ikembe avuze ikembe uri marime mugane tubone hari uri ko arakora ibintu bitari ivyiwe rega bugi ibibazo bihera ngaho nyene umuntu atazi cyo arakora mwene ariko ndavuga vy'amanorme cyose bihera ngaho rero mu ncamake iki gihugu ni cyacu twese mwibuke ingingo 39 bw'izwa shingiro article 69 de la constitution ivuga iti itunga ry'igihugu ni ntakomwa uryononye cyangwa uri igiturire ategezwa kubibazwa akarine gakurike agace kavuga kati ubutunzi umuntu umurundi wese tusitwaye ahamagarwa gukingira itunga ry'igihugu iyo ne yarine ya kabiri nane mwumva jewe wewe wumva twese tutafise uburenganzira bwo kuraba ko ibintu by'igihugu biriko bigenda neza kandi je nibwizo bashingira n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwashize bw'ikumu rero mu ncamake bane ba mama dutanga uyu mwaka twizere neza yuko ibituvuze bizogira akamaro kandi kubera twabonye ko mukuru w'igihugu abifisemo ishaka twizere neza yuko abasanzwe bajuje kubikora kubishira mu ngiro ibi twitare service technique cyangwa le ministère sectoriel bazoca bagira ico bakoze kugira ngo ibintu bishobore kugira aho bigera kuko namankunda kubivuga buje igihugu cy'u Burundi cononekaye cyangwa ibintu bigenze nabi no wibaza ko afise hajya nawe ne bironone karabona